Je nitwa Niyomukiza Eliane nkaba nkorera mwishirahamwe Simon's Trading Farms. Iryo shirahamwe ni rishasha mu Burundi ariko rikaba rifise icicaro mu gihugu c'Ubushinwa. Mu Burundi rikaba ritumbereye kuri Boulevard de l'Iprona mu nyubakwa ya Global Business 13B15. Mu bintu dukora muri Simon's Trading Farms turafasha abadandaza baja kurangura mu Shino n'abashaka kubitumira mu Burundi bikabashikira bitagoranye. Muri Simon's Trading Farms turatumira abadandaza kutwitura kuko nishira hamwe rifise adresse kandi rifasha umuntu ahari hose mu vyo yipfuza. Si mu Burundi honyene turafise n'ibindi bihugu dukoreramo. Turakorera mu Rwanda, Kenya, Tanzania, Congo, Benin, Cameroon. Ivyo bihugu vyose ni bihugu vyizera Simon's Trading Farms. Ikaba ifasha abakiriya mu vyo bifuza bivanye n'ivyo bashaka kugura. Irongera igafasha n'abakiriya bagiye nko muri Chine wifuza gushikayo. Iragufasha mu rugendo rwawe ushitse muri Chine ikakwereka n'amakampani wifuza kuguriramo ibintu ikaguherekeza ikabikwereka. Irashobora no kugufasha bivanye n'uburyo umuntu aba afise ikamwereka aho ashobora kugurira ibintu bizimbutse bivanye n'uburyo. Ego Simon's Trading Farms akabirya kayo novuga yuko icambe na mbere ibiciro ni vyiza kandi irafasha n'umukiriya iyo arungitse umuzigo avuye kurangura ibintu dufata nko muri Chine iramufasha no kubipakira kandi iramwereka n'ingene umuzigo uri kuraza komsa bigashika ufise uzi ingene ivyawe biriko biragenda. Simon's Trading Farms ije nko kubera inyishu ku badandaza batari bafise nk'uburyo bwo gushika muri Chine. Ngomba ntange nk'akarorero nk'abadandaza bo ngaha mu gisagara ca Bujumbura canke nk'abadandaza bo mu ntara za ruguru nko mu Canguzo nk'akarorero Ruyigi, Ngozi. Simon's Trading Farms ije kubabera inyishu ku bintu bifuza gutuma mu Bushinwa. Mu gihe rero bifuza nko gutuma ibintu mu Bushinwa barashobora gushika, turafise adresse yo ngaha barashobora kudushikira bakatubwira ivyo bifuza hama tukabibatumirako bivanye n'ivyo bashaka. Nanje bayita ku mazina ya Keza Hotel nkaba nkorera gisata cha Simon's Trading Farms. Akandi karusho nkuko umugenzi wanje yabivuze, turafasha abantu bahora bagira ikibazo cyo kuja kurangura hariya batashoboye kuyishikira. Twebwe icyo tubafasha baraza ku biro byacu tukabafasha kuvugana bari hariya bakabereka ibyo bakwiye kugura, bakabereka n'ukungene bakwiye umwene bashobora kubizana biboroheye. Kandi karusho abantu baragira ikibazo mu gutuma nk'umuntu umwe bakabura igihe babura irengero ryabyo, ariko Simon's Trading Farms irabafasha kumenya ibidandaza vyanyu aho bigeze, bakabahana assurance yo kungene bashobora kubashikira naho biko biragenda nkuko biza mu mazi, bibafasha kumenya aho biko biragera gushika Dar es Salaam. Akona kandi karusho Simon's Trading ibafasha. Hama kandi karusho nuko ufise amakenga canke ufise uburyo buke iragufasha kukwereka ahantu ushobora kugurira n'uburyo bwaho ngene buba bungana. Hambavu yico mudukeneye canke mukeneye mu cicaro cacu kiri mu Bushinwa mwashobora guhamagariza nimero tuza kubaha. Kandi karusho nuko ibyerekeye ibidandaza turabazanira imiduga, tukabazana amateleviziyo, kubyerekeye uburimyi turabazanira ibyerekeye n'uburimyi, amamashini, ikintu cyose bamwifuza kizobashikira. Turabaye kaze muri Simon's Trading Farms. Imiryango iruguruye, karibu mwese murakoze. Turakorera na Dubai. Abifuza kurangura Dubai naho nyene bashobora kuza tugakorana natwe bakadutuma ivyo bifuza. Ikindi kintu naco nagira mvuge ku badandaza coba ari akantu kakaryo kukorohereza abadandaza
turashobora kwakira amarundi amahera y'amarundi akarangura afise amarundi afise amadolari muri Simon Trading Funds barabakira murakoze Isaac TV